Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu mutekano, aho ibintu bitoroshe na gatoya kuko amakuru adushikira ntahumuriza. Aravuga ko hari abarwanyi baba bamaze gushika mu gihugu c'u Burundi, aho bavuga ko baje gukora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, kandi bakavuga ko bariko barakorana n'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adushikira akavuga ko abarwanyi baba bariko barakorana na Silas Ntigurirwa, umujenerali uhambaye cyane mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba ari n'umujenerali wagerageje gukora kudeta mu minsi ishize, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye agahita abitahura hakiri kare bigatuma ahita amuhagarika. Amakuru adushikira akaba avuga ko General Silas Ntigurirwa naho kudeta ariko arategura itamuhiriye, ariko ko n'ubundi afise agahigihigi, akavuga ko agomba gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye akoresheje ingufu zose zishoboka kugira ngo atabare umugambwe uri ku butegetsi, kuko we yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kwica umugambwe uri ku butegetsi, kubona ariko arubahuka gupfunga ibihangange byagiye bikorera umugambwe ku buryo bukomeye cyane, kandi akaba ari kumaramaza umugambwe uri ku butegetsi kubera amajambo ateye isoni kandi ababaje ariko arashikiriza muri no minsi. Ibi nyine akaba ari byatumye General Silas Ntigurirwa iyumvira gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bikamuta kuwa amazi kuko abakozi b'iperereza bakorera Perezida Evariste Ndayishimiye bahise babitahura mu ntango, ibyahise bituma Perezida Evariste Ndayishimiye atumiza inama giturumbuka y'umutekano ihuriyeho n'abajenali nka bose barwanye muri CNDD-FDD, amaze akabaza impamvu General Silas Ntigurirwa yashatse gutembagaza ubutegetsi. Silas nawe akamwishura ko atabyo azi. Kuva ico gihe rero byaba ibintu ntibyoroshe mu bihangange muri CNDD-FDD kuko baracunganye ku rugero rukomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye arafise umugambi wo gupfunga General Silas Ntigurirwa, mu gihe General Silas Ntigurirwa nawe afise umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwiwe akoresheje imbaraga nyinshi, aho yaremye n'umutwe w'abarwanyi bafatikanya n'abarwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD kugira ngo bakore ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, amaze ibihangange biboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe, amaze bose bahita bahuriza ku mugambi wo kumutembagaza ku butegetsi. Akaba ari nayo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi ishize yahise afata ingingo yo kongerera amabanga General Prime Niyongabo kugira ngo amwereke ko bari kumwe, maze azamufashe guhangana n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi. Mu gihe amakuru adushikira avuga ko Prime Niyongabo nawe abizi neza ko naho Perezida Evariste Ndayishimiye ari kumwongera amabanga, ariko ko atamukunze bivanye n'ukuntu yagerageje kumukura ku burongozi bw'igisirikare c'u Burundi, ariko bikarangira umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca abyanze. Akaba ariyo mpamvu amakuru adushikira adahumuriza, avuga ko umwanya n'umwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushobora gusamburwa, kandi bikozwe n'abo yibwira ko ari abizigirwa biwe. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Turanababwira ku makuru ahambaye cyane kandi ababaje yerekana ko CNDD-FDD iriko irakorera ikibi abarundi batari bake, aho abarundi bariko baricwa mu mihingo itandukanye y'igihugu c'u Burundi, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero, kandi byose bikozwe n'inzego z'umutekano ndetse n'inzego zirongoye igihugu c'u Burundi. Benshi bakavuga ko CNDD-FDD naho yirirwa ibesha abarundi ko yashize Imana imbere, ariko ko Imana ibivuga atari Imana abarundi bazi, ahubwo ko ari indi Mana baba bavuga, nk'uko Bob Rugurika yabitangaje, akavuga ko CNDD-FDD idakorera Imana abarundi bazi, ahubwo ko ikorera
bakorera izindi mana zabo bishiriyeho. Ibi byose nyine akaba ari byo biri gutera ingorane zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho abarundi bari kwicwa umunsi ku munsi. Bikaba byaratumye na Eklezia Katolike isemerera ikavuga ko ibiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba, kubona amaraso ariko araseseka kandi agaseswa n'indongozi zagakwiye kurengera abanyagihugu bato bato. Ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba, byerekana ko CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu cy'u Burundi. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza, yerekana ko Uburundi bufise ibibazo bikomeye cyane kubera indongozi zirongoye Uburundi, kubera amakosa akomeye cyane bariko barakora. Ni byinshi twabateguriye, uwica ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe byondaho, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ubwo Guillaume Gahungu aracari muzima. Amakuru ariko arava igihanga mu ntara ya Bubanza ntahumuriza na gatoya. Twari twaraye dutabarije Guillaume Gahungu, umukozi wa Itabi Gihanga, yanyurujwe ku mugoroba wo ku wa gatanu iheze igenekerezo rya 17 Ndamukiza 2024. Uko byagenze kose twari bahaye kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ku nkuru twabahaye ku munsi w'ejo. Inyuma y'umunsi wose yari yirigwanye n'imbonerakure Nestor Munezero batazira Mbike, yahavuye ajanwa ku ipikipiki n'uwo Mbike nyine. Abanyuma bamubonye Guillaume hari isaha 2 z'ijoro n'iminota 47 ahezwe na Mbike ku ipikipiki. Kuva ubwo Guillaume Gahungu ntiyasubiriye kuboneka, amatelefoni yiwe yarazimijwe ako kanya. Mbike yavuze ko yajanye Guillaume Gahungu kwibarabara rya Bujumbura Rumonge, aho yoba yavuga ko hari abantu arindiriye bafataniye idiri. Ibyo nta numwe abyemeza mu muryango no mu bagenzi ba Guillaume Gahungu, kuko bose barabona neza ko uyu muntu yabigizemwo uruhara rukomeye cyane. Kuva uno munsi mu gatondo umwiheburo ni wose mu muryango wa Guillaume Gahungu. Icizere cyo gusubira kubona uwabo gisa n'icaheze kubera amakuru avuga ko yoba yaramaze kwicwa. Twagerageje kubaza isoko ryacu mu iperereza ry'u Burundi, naryo nyine ryaduhaye amakuru adahumuriza na gatoya. Nta n'ikimenyetso na gitoya ko Guillaume Gahungu yoba yarafungiwe mu iperereza. Iryo soko ryaronse amakuru ko Guillaume Gahungu yoba yagandaguwe mu ijoro ryo ku wa gatatu nyine, kandi ko yoba yaciye ahambwa ako kanya. Ku mugoroba w'ejo hari ibihuha byinshi byariko birakwiragizwa ko ikiziga ca Guillaume Gahungu coba catowe mu rukoko. Ayo makuru ni ikinyoma gihambaye cyane. Kugeza ubu nta kiziga ca Guillaume Gahungu kiraboneka nk'uko tubimenyeshwa n'abaryango biwe. Amakuru yose turiko turaronka yemeza ko Guillaume Gahungu yafashwe n'iperereza ku mugoroba wo ku wa gatatu. Umukuru w'iperereza mu ntara ya Bubanza Posiye Bigirumubuhiriwe niwe wa mbere akwiriye kubazwa inyuruzwa rya Guillaume Gahungu. Muri kino gihe yigira uwuriko aratohoza, ariko nta no gufata Nestor Munezero batazira Mbike ngo asigure iyo yajanye Guillaume Gahungu. Ni inkinamico nk'uko byama bigenda. Wogira ifoto ya Posiye Bigirumuhiriwe n'iya Nestor Munezero batazira Mbike yayidusangiza, kugira ngo abarundi bose bamenye abariko barahekura igihugu c'u Burundi, ndetse n'abariko barahekura abarundi bagenzi babo. Ariko ndibaza kuki mu Burundi hahora haba ibintu nk'ibi kweri, aho bigeze aha birakaze pe. Gusa mujye mudufasha mudutabarize hakiri kare, kuko iyo mudutabarije hakiri kare biraboneka neza ko hari abo mukiza, kandi biraboneka neza ko ibintu bigenda neza cyane iyo mudutabarije hakiri kare. Uyu mugabo ndamuzi vraiment, niwe yakunda gukwirikirana abana iyo bagiye gukina. Ibi bintu by'uko iperereza rinyuruza umuntu bagaca bamwica batamushize imbere
y'ubutungane ngo bavuge ico yagirizwa, jewe mbona ataho bitaniye na bimwe byo kwa Micombero byo mu mwaka w'1972. Gusa iyo mbonerakure nifatwe niyo iziyo yamujanye. Uwo mugabo yaguye mu mutego. Nta mibonano y'ijoro naho umuntu yoba ari umugenzi. Wofuma ufatwa nk'umurango abantu babona bakazovuga abakujanye ndetse n'icyo wagiriwe. Ariko biraboneka neza ko iyi leta ya CNDD-FDD iruhije abarundi. Imana niyizi ibyitubikiye, ariko igihe kizogera tumenye ukuri, kuko byose bifise intango n'iherezo. Ariko kwica umuntu ukaryama ugasinzira atankomanzi, ejo ukazinduka usha gutembera mu bandi, birarenze. Ariko ibyo ari byo byose Imana izabahana, kandi Imana ihora ihoze. Niyigire amahoro. Asize umuryango mu gahinda katagira uko kangana. Abicanyi nabo wibuke ko uwicisha inkota azokwicishwa inkota. Mbega abarundi ntibazopfa barushe gusesa amaraso ya bene wabo? Imyaka ibaye myinshi tubirimwo, ntiharagera ko twiga kubana amahoro? Rwose birababaje kandi birateye ubwoba. Aba ni abarundi batandukanye bashikiriza ibyumviro byabo, aho bavuga ko bateshejwe umutwe na leta yabo, kandi ko iyi leta iriko irabica cane. Undi nawe yagize ati urukurukuru niyo nkuru. Byumvikana ko yamaze kwicwa, umuryango niwigumye. Mana, kubera iki wemerera iperereza ry'u Burundi kuguma ryica inzirakarengane zawe? Ni iyihe nyungu Uburundi buronse mu kwica Guillaume? Nitube dukora ibyunguka igihugu cotera imbere gute cubakiye mu gusesa amaraso? Ninde arekuriwe kuba mu Burundi? Nibatubwire ukuri, uwomoka yomoke hakiri kare. Abarundi barabaza urekuriwe kuba mu Burundi, bakavuga ko rwose bababwira hakiri kare, uwomoka akomoka hakiri kare, kuko biraboneka neza ko iyi leta hari abarundi idakeneye. Aho ntibagezaho kuguma basesa amaraso ya bene wabo. Imana mu guhana izobahana, kandi izabahana cyane. None nanje ko byombana Uburundi bwitege igihano kivuye ku Mana, kuko amaraso ya kiremwa muntu ariko aseseka ateye agahinda, kandi birababaje cyane. Abarundi batari bake bashavuye kubona abarundi bagenzi babo bariko baricwa n'ubutegetsi bwagakwiye kubakingira, amaze leta ikagumya ihenda abarundi ko ari leta mbyeyi, ari leta nkozi, mu gihe iribandanya kwica abenegihugu yagakwiye kurengera. Ibi bintu birababaje kandi birateye ubwoba, aho benshi bavuga ko ibi bintu biriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi bibabaje. Bujumbura komine Ntahangwa naho habereye ibara rikomeye cyane. Inyuma yo guhagandagura umunyagihugu n'amahiri, abanyagihugu basaba ko atarekurwa kubera amabi ariko arakora. Hari umunyagihugu ataramenyekana umwidondoro yagandaguwe ku munsi wa kane igenekerezo rya 18 Ndamukiza 2024 muri quartier Mirango ya mbere ya zone Kamenge. Ikiziga ciwe kiri mu buruhukiro bw'ibitaro Royal Karizi. Wamugandaguye ninde? Wamugandaguye yitwa Manirakiza Roja, niwe arongoye ico bita sécurité muri quartier Mirango ya mbere. Roja kandi ni umushoferi w'umukenyezi Benine Ruhayinda, umukenyezi asirwa n'umuhisi General Adolphe Nshimirimana. Urupfu rw'uwo munyagihugu rwagenze gute? Ku munsi wa kane igenekerezo rya 18 Ndamukiza 2024, inyuma yo mutaga hagati ya saha 14 na 15, niho Manirakiza Roja yafata umunyagihugu. Yamufatiye mu ibarabara rya 12 muri quartier Mirango, aho benshi bita kuri Obare. Akimufata yaciye amurengera ko anamahiri arakubita buyoka, ahabishe n'aharyoshe. Yamwagiriza ko hari ibintu yibye. Abanyagihugu babonye bikomeye baratabaye batesha Roja kubandanya akubita uwo munyagihugu, ariko naho batabaye umunyagihugu yari yamaze kuba ikiruruma. Muri ako kanya Roja yaciye ashira wa munyagihugu muri bajaje tukutuku, amutwara kuri zone Kamenge agiye kumupfungiraho. Inyuma y'akanya gato akimushikana, wa munyagihugu yaciye acikanira aho apfira aho ngaho, aho nyine kuri zone Kamenge.
abapolisi baho kuri zone baciye bafata Manirakiza Roger baramufunga uwo munsi nyine. Gushika ubu Roger aracapfungiwe kuri zone Kamenge, ariko mu matohoza twakoze hoba hariko hakorwa amanyanga ashoboka kugira ngo arekurwe. Abanyagihugu basaba ko Manirakiza Roger atorekurwa kuko yama ahohotera abanyagihugu aho muri Mirango, aho bamwe bakubitwa bagategekwa kutabishira hejuru, n'abandi batozwa amande ku ngufu. Uwo munyagihugu ntiyamenyekanye umwidondoro kuko baragerageje kuraba mu mpuzu yari yambaye agicikana barabura ikimuranga. Inyuma yo gucikana yaciye arwaga mu buruhukiro bw'ibitaro Royal Karidi mu Kamenge. Mu buruhukiro yarwaweyo n'urongoye quartier Kavumu, umukenyezi Adelari. Ibi bintu birababaje kandi birateye ubwoba. Ibi bintu biteye agahinda kubona amaraso agumya aseseka ku butaka bw'u Burundi, ariko leta bikaboneka ko ataco ikoze. Benshi mu Barundi bakavuga ko aya matora yimirije imbere, naho CNDD-FDD iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ifute imigambwe itavuga nayo, ariko ko ata Murundi n'umwe azegera ajya inyuma ya CNDD-FDD kubera amabi, kubera amaraso y'abana b'u Burundi bariko barasesa, kandi bakabikora ku karenganyo gakomeye cane. Kwari twababwiye ko tubabwira ku makuru arabana n'umutekano. Amakuru adushikira adahumuriza aravuga ko hari abarwanyi baba bamaze kwinjira mu gihugu c'u Burundi kandi bariko barakorana n'inzego z'umutekano ku buryo bwa hafi. Bakaba bavuga ko baje gukora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, kandi amakuru nanone adushikira ava mu nzego z'umutekano akavuga ko abo barwanyi bariko barakorana bya hafi na General Silas Ntigurirwa. Murazi ko mu minsi iheze yagerageje gukora kudeta mu gihugu c'u Burundi kubwiwe ashaka gutabara igihugu n'umugambwe, ariko bikarangira bimenyekanye hakiri kare iyo kudeta ye itarakunda. Perezida Evariste Ndayishimiye agahita atumiza inama giturumbuka. Iyo nama ikaba yarahuriyemwo n'abajenerali bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD, aho bari bagiye kurebera hamwe ibyatumye Silas Ntigurirwa ategura kudeta cyangwa se uburyo ki bamufata bakamufunga. Ariko byarangiye Perezida Evariste Ndayishimiye amaramariye muri iyo nama, kuko abajenerali nka bose bararahiye bararengwa, bavuga ko atanumwe azongera kubakuramo. Ibintu nyine bikaba biteye ubwoba, ariko benshi bakavuga ko ibintu biriko birabera muri CNDD-FDD biteye ubwoba. Benshi bakavuga ko naho hatagira abaturuka ku ruhande baza kurwanya CNDD-FDD nayo ubwayo izisambura, kuko biraboneka neza ko bose bananiwe gutwara igihugu c'u Burundi, kandi biraboneka neza ko ataneza bashakira igihugu kubera amakosa ndetse n'ibintu bibi bariko barakorera abana b'u Burundi. Benshi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo basezerere iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro y'agacinyizo, iyi ntwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mu kandi kanya tukari buze turaza tubatomorera neza ibiriko biravugwa mu mutekano ndetse n'abarwanyi aho bamaze kugera, ndetse n'abo bariko barakorana mu nzego z'umutekano. Bose bakaba ariko baravuga ko bashaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Muraza kubikurikira amakuru yacu hanyuma. Wowe ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, utegerezwa gukyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.